Yesu araruhura niwe mucyo utumurikira mu buzima bwacu nikiruma yumviriza abamwitura nimekuja Baba mbele zako. Vyuka TV. Hey guys, so kuntu Vyuka TV umeze neza Jenny Boni TP Galaxy toujours mumubonye muzomenya ko azanye ibintu bishushe bitwika ibintu bimeze mwa. So guys, uyu munsi rero baje kwiyandikisha muri Vyuka Music. Umeze neza? Ego, umeze neza gose. Urashaka kutubwira izina ryawe? Ku mazina ni Elias bamvuga inyumvira. Amazina y'abavyeyi ni Tuyisabe Jimmy ariko nkabasanzwe nkoresha izina rya Jimmy CN. Nijyo bandonka kuri YouTube, Facebook n'ahandi. Nitwa Polycarpe Gahimbare. Polycarpe Gahimbare izina ryiza cyane. Ikibazo nshaka kubabaza mbega igihe mwabonye ubutumire mwabwakiriye gute? Numva koko impano mfise igiye kuja ku isoko igiye kuja hanze. Numvise mu mutima wanje nishuwe nk'ibisoma gusa direct naciye nandika ubutumwa. Je maze kubona ubutumire maze kubuhabwa biciye ku rubuga rwa Facebook kabisa naragize umunezero gose kuko nari maze iminsi nsenga nibaze ati mbega basha ingabire yanje izoba develope gute. Maze kuba mu ico gihe cyo gusenga niho naza mbona post imeze nkuko isaba abantu kwiyandikisha muri Vyuka. Maze kuvyumva kabisa na ahubwo nagize igishika cyo kumenya ati mbega umwanya nyezina nzoshikiraho uzoba uwahe nyezina. Ego niyo mpamvu naciye nyaragasa kabisa ntibincike. Ahubwo navyakiriye gose neza kandi vyaciye bimpano no kumva bimpushinga kugira ngo nje kubaza nongere menye ivyari vyo. Noneho nahishikiye kandi nabonye ari vyiza. Hama Jimmy, nyuma yo kumenya yuko Vyuka Music yiteguye kubafasha mu kuduza impano zanyu, we uyumva gute? Niyumva neza nahato bari je batoye. Ariko ni cyumviro cyiza kuko ni gikorwa kije kuzamura abanyempano. Hari impano nyinshi usanga ziraho muga zitazi ukuntu zobigenza. Rero Vyuka Music nayo yaje mu gihe nyacyo. Numva no isabira umugisha ku Mana kandi bakomeze. Kuri jewe numva nezerewe cyane. Ndumva koko ndishuwe. Cyari ndumva igihe cyanjye kigeze yuko ngomba gukora. No kuvuga niyumva neza gose. Kabisa ndiyumva neza yuko objective mfise muri carrière musicale na cyane mu gisata ca gospel yuko kabisa Imana ibikunze igiye kuja mu ngiro. Tukiri ngaho gato urashobora kutubwira impano yawe? Impano yanje ni ukuririmba no kwandika ndabishoboye cyane. Yego. No kuvuga impano yanje je mfise impano nyinshi kabisa novuga ndi mu bahezagiwe n'Imana. Je ndafise impano ingabire yo kuririmba. Ndafise n'ingabire yo gucuraranga nyene instrument musical. Ego ndaririmba kandi ndarapa. Okay, twashaka rero imponjo tukiraho nyene. Yesu araruhura niwe mucyo utumurikira mu buzima bwacu nikiruma yumviriza abamwitura. Wow, birajeshe cyane. Nimekuja Baba mbele zako Mungu mimi mzaifu tena siwezi na kuhitaji uniwezeshe Baba wa rehema tena nazo sifa na kuhitaji uniwezeshe. Wow, birajeshe cyane numva nahezagiwe uririmba neza sije giza. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Yego Imana bamugisha. Abantu bakeneye imfashanyo ni benshi, turi benshi cyane. Kuko ari gihe dushaka kubikora giprofessionnel mu gace usanga tubikora tutazi yo turiko turaje. Urumva Vyuka Music yaje kutwereka inzira ya nyayo. Niyo mpamvu navuze ati Imana bahezagire cyane. Ndagushimiye cyane. Murakoze. Yego. Nanjye ndabashimiye gose. Yes.
Vyuka TV.